Ramone. Nare. Umeze neza. Madame yetu. Sasa nare ndio afanye kipindi yake. Sawa kwa hapo. Umuziki arawevye ngo kwera Musaza dukora aho nyene gasore. Manze ndi kamaze kugira madame arende mawukipasa cagira. Nkuru nashogira agapira imbere ya madame. Cyane cyane abagore bagira no bakamufa ibintu. No je narongora basi. Naho urakubwira umuco. Je basi narongora komedizo yigira. Oya. Ari ibintu ugira imbere ya madame kabye ati cyo birofa yigira. Ngo nchorera. Francine. Mike. So ni nayo mukurongora. Cha gikuri wa mukobwa mugufi na mupfumbura ujya muhira bambuhira baze kudutembera ni couple ikomeye kandi cyane muri minsi uburyo ubona gute ku mugabo hariya uburyo ubona hehe mwanya ntaco nse nobabwira ko umunezero basi ubona hehe kubaka urugo rw'iwawe umunezero ndabona Ndabaramukije bakunzi ba Star TV 257 murazi ko ndabakunda cyane iyi ni ya televiziyo yanyu mukunda cyane kandi mubandanye kumushigikira ko munshigikira ndabakunda cyane ni Mr Home Mr Meat Mr Recorder Mr Kimararungu Mr Ububeshi ivyo ni biganiro bica kuri Star TV 257 no munsi rero twageze mu kiganiro Love in Town muri town haba hari ibintu byinshi haba bakundanye nyene vya moya kule nyuma ibintu nyene vyo guca inyuma uko biri kose rero no munsi nabazaniye uyu unye novuga no mwita ko ari umumama kuko afite umwana uwo no mupapa urabona ko bakoze ibintu kugira umwana aboneke ubu rero musi nabazanye muri Love in Town tuza kumenya byinshi kuri bo tuza kumenya mbega urukundo ruba rumeze gute kugira abantu babane babimeze gute reka renda hera ibubamfu kubera duhera ku mupapa abapapa bubahwe reka ndamuramutse papa umeze neza safi bro urakomeye ndaho sinzi nkawe je ndashima uwiteka ariko nawe ukubona uri muzima ndazi nawe urashima uwiteka twama twashimye every day agafeshe ndabona ni kose twakundi nyene madame hera ntidoga amazina papa je mazina yanje y'ubuyizi nitwa Mike Mshindi gusa nta n'umuvyeyi abavyeyi banje twa twisenga Mike Mshindi yo yes tukumwe na Mike Mshindi bubamfu bwanje iburyo ndi kumwe novuga ko ari umwigeme nkavuga ko ari umumama nkavuga ko ari umukobwa ariko ivyo vyose nshobora kubimwita reka renda muramutse ndabona nawe nararyoye kubona ari kumwe n'umuntu wiwe madame umeze neza yego urakomeye nakavubu wafunguye yego ikera ni nyinshi cyane gose nawe turamukiza abakunzi ba Star TV ucugira ko widondora hama dukora ikiganiro cyacu ndamuje abakunzi ba Star Boy TV hama nitwa Lisiane hama nkuko wabivuze cy'umugabo wanje ni mutama wa umuzi urakora ku ndevu abikeme barakunda utuntu ngo twutu umusheri araho yigeze kubwira umugabo wiwe amubwira ati usuye ku mugo bwano tuzogwana none gashaka hajya we n'umubwira ati ntuzuramwa turarekeza ko arekeza gute upagasa ugira gute none yes mumva reko twatanguye ikiganiro Love in Town yetu yaga ku rukundo biba bimeze gute mbega biba bimaze mbega kugira ukundane na Mike Mshindi uribuka ba ex wari ufise ga madame na ex na fis uno mwakundemisha murabana tiyeshi ndashaka commentaire ya numero umukunzi wa Star TV uri mu ex wiwe barazandi kakazi kawe urazi ko ari abantu bankurikirana usanga bariho gusa si benshi ni nkabanga ntabwo ntabwo wibuka bisigura ko ari benshi ariko icyatumye ndaza kugaruka kuri Mike sorry gatoyi icyatumye wumva abo ba ex bose bo basumbya Mike n'igiki Mike yabarushije iki tube open kuko abantu bariko baradukurikirana nabantu usanga bakundanye baraza urukundo kuno rugenda kuko mwedeje murabana sinovuga ngo ndiko ndagufugiya ufise wiwawe kuko hari umwige mukoresha igana cavuga ati yo sindabivuga nabandi ko ndifugiya sivyo papa ubu yarashitse yuba yarushije iki abandi yarushije n'umutima mwiza abandi nta mutima mwiza bari bafise abari bafise basiba sukuno bivuga basi umugambi yazanye wumva nyene wo kwemera ati reka tubane mu rugo n'umugambi none umugambi mwiza cyane hama numva nyene
rero ndakugaruka ko ari kuri kwepesha ibintu reka Mike abivuge nawe ntuza kubivuga Mike mutama wanje nawe umaze gushika kuri uno Liliane uvuga ati ebana nanje nashitse icyatuma wumva ko washitse kuri unyuvuga ati je vraiment ndashitse ubu ni wo munzu nigiki hari ibintu byinshi mutama wanje gusa si ibintu cyane ngo navuga ngo ni ibintu ngo byinshi birenze ariko comportement yiwe cyane hari abo yandutiye abandi ugasanga ko twatumaranye uko nabishaka siko nasanga ariko bigenda ariko sanga kuri uyu byo nari nipfuza nabironse wiwe umuntu ashobora kwifuza ikintu kwera usanga nyine ukundanye n'umuntu ugasanga ntimubana nawe ugasanga ari ibintu by'indani utabona mbega nta karite wasanze afise utaruzi muri kiyagige mwari mugikundanye kuko ari ibintu utabona byose karite wasanze afise utaruzi isumba ku bandi urashobora kubana n'umuntu oya ntituvuga abandi urashobora kubana n'umuntu mukundana nawe ugasanga karite ziyo ntuzizi zose ariko mumaze kubana ukaciyibona karite wamubonye ko mumaze kubana oya vraiment uko nye twadukundana n'uri kakimwe kujya nyene nta nimwe wasanze utazi wamenye mu nyuma ni kwa kundi kana hari yanahinduka ni kwa kundi nyine defo nayo rero defo wasanze igihe mwari mugikundana nayo wabona mugamaze kubana uvuga ati madame mbona iyi defo nayitoa wapi umvira ndakwereke abanye no bwira mugerero ijye muri ya type bivuga ati tujya tubane umugore n'umugabo man bamaze kumucaguruka nta defo y'umuntu afise hajya hano umuntu agenda kwihinduka umuntu akavuga ngo afise defo ngo wiwe ngo nasanze ngo yaraba ngameze ukuntu n'urashaka ndabwira abantu ariko atura maze genda gukunda n'umukobwa amaze kubana akavuga ngo namusanze kidefo nta rukundo yaramugirira hajya ugiye kumwihinduka bro mahangazanye ngameze ukuntu ngafise forme mbi ngameze none bwa mbere mukundana byayimeze gute ntabwo igere mubona ko iyo defo kibibona rero maze kumwambika impeta mugiye imbere ya etasivia ya kwitasive mugasinya ni ugenda kubibona bro si byizaho kuba bikora nawe usanga babanye n'abakenyezi babo cyangwa abadamu babo mu nyuma ukaca usanga aratanguye kumuvanga kandi ubwa mbere abona ko ari mwiza kandi abona ko amukwiye muga mu nyuma ukaca usanga ariko aramuvanga abo bubu ni yahe message ubahereza nkaho umaze kubaka urugo aho naho bro just mbone nyene babwira kuko hari ukuntu umuntu usanga abanega barahinduka kandi guhinduka ivana mwe babiri ngene muhindukana gasanga umwahindura uyundi nta muntu ashobora kuyadukiza ngagiye kuvanga ngo umugore we cyangwa umugore ngagiye kuvanga umugabo we atakindi kintu bavyabaye haba ari ikintu cyabaye hagati yanyu gituma ico kintu kiba ariko rero cyo no hanura nijo numva mubanza kwanda mukabishira hamwe tunaze kubona ko byanze ko mwumvikana mukatabaza mukavuga ati hana kila mtu aenda kafanya mambo zake bakunda kuvuga ati ngo ubuhuni ni burya buntu novuga uratahura uyu umuntu akora ngo ubuhuni ubuntu bwo busazisazi ubuntu bwo busazisazi wakora madame Lili yoba yarakoze bukakuvamwo burundu kavuga ati vraiment respect shout out to you madame we warabikoze kugira ubusazi ndabuhebe ubusazi nawankora je kwe naraguruka barabizi naraguruka nawe yaranturije nyene byumva ubana wari ukazi bana yatumye rero we yatumye ndegerana bana ubundi ku murongo vraiment ndagishima yego burya abana bose ubibagira bana sibajuye ata ibini yambu ndo baganitse papa abo muramukije madame agafuha peace bana okay ndumva yuko urukundo rwanyu mwari nyemwo hama muravuga ati reka tubane ndetse amatosumira n'akabebe muragafise turagafise birashika murabana na Mike ntiwigeze wicuza wiyumvira ati narihuse ntari bwagere sinari bwaje kirori hari abige mbavuga ati je sinshobora kugira mariage ntaraje kirori gikwiye nyene ndagihaye muga ntabwo nicujije ngo ntabwo ugeze uvuga ati cyaco gihe cyane kirori nari cyaheze cyakijyanye n'ikijyanye cyaraheze abandi rero tubabwire bamanze bakije nabo bagiheze abandi canke tubabwire bakore mariage ntibirirwe baraheze ico kirori bivana nuko bameze abanye ko aduka katubabwira sina kandi kajambo ntihazagira umuntu azogenda kurongora ngakuri par force ahubwo uzurongore igihe cyawe cyageze ntuzugende kurongora ngo kubera mukana karongo bibaze ngo ni wa musururu tunywa guca we oya genda kurongora wavyiteguriye pana ku nguvu narubona nk'ubasire ganda kawe karore nenga Jarvis bifovuga ko bamubwiye ngo genda kurongora ku nguvu
hagiye aricaye nyine avyimvira arumvikana urya mudemu urya mugore wiwe avuga ati tugiye tugiye mariage n'abagenda akamponda akavuga ibintu byinshi ashaho none genda umwiganire nawe umwiganire usanga ukubiswe hasi bavuga tuzokwigana inota zofungwa ufungwa kabisa usanga ugiye mu masheki kandi akomeye cyane hagoreye uzurongore ntuzuve ngo natevye ngo nasazi iwacu ngibika uzurongora we hageze banza wipange riri haragiye muri ziya nshuti zawe wari ufise babigeme batararongorwa bakakubaza ati mbega uburyohe buri mu rugo yuri kumwe n'umugabo wawe nubwahe muri ico gihe ubabwira iki reka tubabwire kuri kamera bavyumve ko ndazi baradukurikirana muri ico gihe ambajije uburyohe ubona gute ku mugabo hariya uburyohe bubona hehe umwanya ntaco nse nobabwira ko umunezero basi ubona hehe kubaka urugo rw'iwawe umunezero ndabona ko umugabo wanje amba hafi hama ikirenze aho ndiko ndabibabwira urusaku umva kugwa ashobora kuba afise umuntu amwitaho muri hafi natwe bafise umugabo dushaka ikintu nyene wabonye umuntu adafise umugabo adashobora kubona afise umugabo adashobora umuntu adafise umugabo adashobora kubona naho vyogenda gute hari umunezero udashobora kuronka uri wenyene ariko uri kumwe n'umugabo kawuronka uronka umunezero wa misi yose yo ifoni wowe bana madame irifoni wowe umva ko ari ibintu biryoshe cyane kuri uno munsi nibaze ko mubanye neza kandi n'imbere y'amategeko wariyemeje ati jewe umugabo wanje sinzomu nariyemeje nibaze utazobikora navyo bikoze mani izoguhana izomana nyene uko urumva noba ndekonye Mike kuno munsi Imana yavuze ngo turondoke nk'umucanga wo kutanganika beho uzorondoka gushika nko kuri bangahe oya vraiment n'uyu wa mbere uzuza oya reka ndakwereke n'uyu wa mbere bro n'uyu wa mbere ni hatari ajewe ngo twatuvyumvikana je namanifuza ko ndorenza nk'abiri vraiment antoka vraiment chika madame lakini ni bawiri vraiment ebana bawiri nafika nafunga Muga hari gihe woro usanga impande zibiri zitumvikana ugasanga madame ni washaka yuko boba bana bake ugasanga umupapa ari aguma yinyavya ugasanga babaye benshi cyangwa ugasanga umupapa ni washaka ko avyara abana bake muga mu mama ugasanga yishakira benshi muri ico gihe ntivyagenda uko muzofatiki kawaida ivyo byose twarayivuganye twaze no kuvyumvikana vraiment twavuga vraiment ni bacati sana baki naho ni bake oya ivyo muzumvikana n'umugabo ari bake nivyo wacu kumenya ari benshi nivyo wacu ariko ntuzogende kwitsibira babinde ngo wisibira kugira ngo ntugire ngo benshi muzora mwihangana sogangana nyine kandi ngo bijya ngo biratera ikibazo ukacu usanga ungana uko nyimvubu abijya ntavyonze navyo muzi kubera mutarabiki navyo batubwije navyo tuzi vraiment kine amakuru ntavyitwe kuri uno munsi tubwire iki abantu bakundanye batari mu rukundo bisigura yuko abantu bakundanye hari kuri uno munsi abantu bakundanye batari mu rukundo bisigura yuko nabantu uko biri kose tuvuze ati ndashaka message ija kubigeme babandi usanga bakundanye ariko badakundanye shatse kuvuga yuko ugasanga umuhungu ni wakunda umukobwa cyangwa ugasanga umukobwa ni wakunda umuhungu ugasanga ntago bari hamwe bose umwe ifitiye profile uwundi ifitiye yuwundi ubahanura iki nkaho umaze kubaka ugwawe akabebe bakazanye mu kiganiro aga star ni wakuzora wiraba bebe sivyo kuri Star TV ubahanuye iki abo oye ico nabahanura boyenka kubeshanya kuko nta kamaro nta kamaro ba ukunda nyene mukunde ko mukunda hama udakunda nawe basifama abagenzi bazi hama byo gukundana mu byihoze Mushindi umuziki araheba kubera umwigeme abonye mwiza umwigeme aza mukorera ibintu atawundi aramukorera umuziki acarakwepa ati fye cendagiye umuziki ngiye kukorera kwa madame papa umuziki unaca oya ni vyagenze gute ugira uwanye ndavuga ko ndi muri pause gusa gatonya ego nari ko baradugana bashaka kumera Mike Mushindi akapera basi 20 akapera 20 basi twibu ramone nare
umeze neza madame yetu ndasa ntare rero afanye kipindi sawa ko yawe umuziki yarawevye ngo kwera gusa tuzokora aho nyene gasore tuzokora gasore banze ndi gamanzo gira madame arende mawukipasa cagira nkuru nashogira agapira imbere ya madame cyane cyane abagore bagira no bakamufa ibintu no je narongora basi naho urakubwira umuco je basi narongora ko bitizo iki oya ari ibintu ngira imbere ya madame kabye tijo birofa wegi ngo chorera Francine Mike marakazana asante sana zagara ngo freestyle freestyle gato papa yeah yes Jesus my everything my big boss niwe wansinyiye sheke y'ubuzima niwe wafusa amasheke y'umutima ubundi free ubundi gado yes wanjye yabaye igitambo shitani mubwire bado kuko fise umucunguzi wenda mwita jambo yes weni namba moja ntagufise burya nihe noja noca nova noga ko amaraso yawe ariyo noga nka noga Yuma power, my everything, yuma dawa. Ni untera urushinge nkumva meze sawa. Ni rigado kuko babagadi wanje weni gitambo. Bana chon. Hari mabimwe gusa. Ngituma mora nuje. Singitinya gupfa. Kurufu nararutete. Ekisa yaginze samuragwa. Ekisa yaginze. Kweli kabisa, kweli kabisa. Na madame yaramenye indirimbo z'umugabo wiwe. Turamaze kubumwe. Nigera nanirwa na madame wawe. Turumwe. Kuno musi tuvuge yuko umuziki Mike Mushindi yawuhevye kubera iki? Kumvonki ni igiki cyatumye hagarika umuziki. Na cyane cyane yuko indirimbo z'Imana bavuga ati ntizipfa baguma baziraba buri gihe cyose imyaka yose. Umuziki sinavuga ko nawuhevye. Oya. Nico gituma natanga nakubwira ndaba ndi pose gusa gatoya ndatuje kwanza manze negere famille kanza gato. Ibintu kwanza imiguruko kwanza banze mpagari. Ariko n'ubu ndaririmba. Ariko umuziki wo guhimbaza Imana. N'unyene wo guhimbaza Imana mbego ni featuring Bentoro. Uri wa Bentoro. Benturo ugiyafunze. Nyene ya Bentoro ego. Mike Mushindi featuring Benturo. Benturo agira sorry indirimbo ari kumwe na Mike. Yitwa nayikoze man irahari yitwa Over. Mwavuganye ko avuye mu gasho ari muzoyisohora. Nizosohoke vuga ibona. Ariko yagiye mu gasho mwaramaze kuyikora. Ego. Benturo. Ego. Baraba. Nuzujya kari twavuga ati nimurekure baraba. Nihari. Nuzuko yakijijwe none. Kurya nyene. Na kabibiriya ni bibiliya. Tuvuge yuko rero ni Mike Mushindi featuring Benturo cyangwa ni Benturo featuring Mike. Mike Mushindi featuring Benturo. Benturo baraba. Turo. Uno musere turi kumwe ni couple meze ni couple meze neza cyane babanye fresh kibondo baragifise nanje very soon ndifuza yuko nanje nogira ikibondo nkagira na mariage kama ibintu bikagenda neza tuvuge yuko very soon tugiye kubona iyo ndirimbo ya Benturo ucubandanya ukora akazi ego ngira ngaruke na faranga kagarutse canke management akuna none ndi kumwe na madame haga mfango bagiye kuboneka ariko amfise madame madame azogufasha kuyaronda basoni bose ajya azomfasha ncoreshe bagasore gawe nawe nawe nyina bacoresha nawe turacoresha ahubwo ndeka ndakwereka kugira ncomfasha nk'umuntu yo muzana natara canke fizo cyo kinda gikeneye sawa tuzobikora turi muri Love in Town ni mugabo uko biri kose twagiye mu kazi cyo yahora akora kugira twumve igituma yahevye umuziki kubera madame mugorumva yabidusiguriye ukuntu bimeze madame bundi bazana ha undi muntu ufise agukorera fresh kurusha abandi bose no akora akazi neza Noyini. Anafanya kazi vizuri. Oya. Uramwemera. None ndamwemera nyine. Rega ntawo baca bagutwara. Ndamwemera nyine. Uramwemera? Nene. Piga kazi kofulu. Akazi kameze neza. Ili Love in Town rero turi kumwe n'abano bantu mu nyuma baraza kugira mariage baribaruka urumva yuko ngo bakeneye bakeyi twagerageje turavuga ubuzima bwabo ukuntu mbega ari kintu gato yingira mbaze gatoyi umunsi wa mbere muhora Mike niwe watanguye kumubona canke niwe yatanguye kubona niwe yatanguye kumbona niwe yatanguye kubona yabonye uri umusaza avuga ati station zikamwaca ewana ati ewana yarapambanye ewana nagize kuri kotora gusa kumera nyene yankunze kuva kera kumbe nawe yari yarovye kuva damani none ibi bintu nabigeme bakunda abahungu ntibatubwire baba bashaki hana nabipfana hana narupfana urukundo ugasanga aragukunze aragupfire starboy kugira bikubwire nikorane nini mubikora kuko abakobwa none mwoza murabivuga mudukunda kugira tubimenye natwe nk'umuhungu ari gusanga yaragukunze mu gutabivuze oya biravana se murabivuga bahanura abandi sister bakunda umuntu babivuge biravana hari igihe nyine usanga bayatinye ibi bintu twihaye bashiki bacu
twanka kubwira abantu ko tubakunda ngo mukarinda ngo mako umuhungaje sivyo hage nawe usanga yarakupfiriye utabimubwiye rero nikibazo afira muri yo ujya mudemu ndamukunda umudemu kumbe nawe yarapfuye yarahwere nivyo vyabaye kuri Brad nuko nyene jewe nakize kumubwira ibana gusa niwe atanga kumbona nkize kumubwira sanga kubonera gusanya nkene mudemu mama mana imaziki kuko arambabaje kuno musi nubwo ko twayaze byinshi twigishije benshi batandukanye na cyane cyane tubifuriza urugo ruhira abantu bubatse yego abantu bubatse tubifuriza urugo gwiza n'abatarubaka ejo bigende bizogene neza vraiment kandi urabona muri no misi ko nk'abasaye nk'abose basigaye yavyijukira bwa mbere bavuga ngo abasaye ngo ntibarongora ngo nivyo ukunda ariko urabona nk'ubu dere nk'afe wacu Fizo urabona ko yarongoye uko biri kose urumva ba Big Fizo bose ni fresh bararongoye ba Alvin biki Nayasoni mu kurongora cyagikuri wa mukobwa mukufi namupfumbura ujya muhira bambuhira baze kudutembera ni couple komeye kandi cyane muri no misi ngoma mucyana ngwambi ni mwambi hajyanye none ko ari mugufi aya ntatora agasonga bugarahagarara ko Yasoni kugira mu gitanda nta muremure nta mugufi mu gitanda muca mureye ibintu bikagenda fresh Yasoni rabo rero kumukubita ibintu vyiza gire ibintu bigende fresh kandi ajya cagwe bien gira yorohe Jenzo hagonza bambera ndamubera pari yego aho ni sawa ubyemeye imbere ya kamera uko biri kose rero twigishije abantu benshi twifuriza ingo nziza abantu bamaze kubaka ingo abatarubaka bavanye n'abagabo babo nukuri nimba mwavanye nabi ntibisigura yuko ugiye kwa mu buzima bubi ahubwo ubandanye uhezagirwa Imana ibandanye kuguhezagira ubandanye utera imbere ejuro nk'uwundi agufata neza bigende neza fresh akajamo kagasunika rugi papa ecenja n'ukuru no mu mama hama dusozera ikiganiro cyo navuga vraiment sema thanks sana kona nyumviri ukaza kumbaza kuntu napoteye muri music n'ukuntu banarongoye na Star TV ko ni yubawe ego n'abatagira subscribe nawe nyogende bakande bagera share kino gano kigire mbari bro thank you ego hama karibu sana kandi mukacyaciwe cyane iki kiganiro Love in Town ngiye kuzandagendera abantu bubatse nabone bankeneye bashaka yuko umugabo no mugore we bubakanye ko nshobora kubasanga ntabakore ikiganiro banyandikire izo nimero zica mu kiganiro nizi wanje banyandikire ndabasanga aho baba dukora akaganiro nkaka kaba karyoshe twigisha abantu bamwe bataramenya kubaka icarico gusa jampeti nawe geze umenya hanize nawe geze umubaze zina yiwe girampereze kwa mama aho ni fresh niwe nuko nyene aho ni bye bakande gusa like subscribe bagena partage ni byiza cyane Imana iguhezagire papa nawe guhezagire sana ego Amabuje nawe rero iki kiganiro wagifashe gute cyakwigishije iki canke cigishije iki abagenzi bawe abandi nakifashe neza merci beaucoup kuza tugendera Star TV hama bataragira sabone bagende bakande korora bakamera hama Mike yitwa Mike nyine Don Chris Michael abakunzi ba Star TV turi kumwe na Don Chris Michael uzibona we niwawe umupapa tije Star Boy yarankoresheje ikiganiro reka renda gushimire agasunika rugiga duse n'abasoze reka tuvuga ati abadutegereye murakoze kuturaba hama naje unshimire turashimiye na naje wonkora merci beaucoup thank you so much twabanye neza byari bimeze fresh and I have been to bye bye ciao